ngugenda amahoro uzugaruka yandimire yewe Ishira gute? yego nuko agiye. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone. Aho muri hose twizere yuko mumeze neza, ni kuri za mpande zine z'isi mudukurikirana. Tunabashimira cyane urukundo mutwerekana ntaryo wa buri munsi, mutwereka ko tuba tubanye gatanu kuri gatanu, aho tunanezerererwa uburyo mudushigikira haba mu kuduha ibyiyumviro. Mumaze kubimenya, ino ni Fresh TV 257, ni ya televiziyo imwe rudende mukunda nkuko mukunda. Jewe nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Dr. Bro aka Diko. Ijwi ndiko ndakoresha wamenga nsa n'umuntu yanacitse intege, menga nofatwa n'ikigumbagumba kubera ko ibintu muri ko murabona, sinze ko mwamaze no kubibona. Umuntu yitwa Mimi Mireye agiye hehe? Ico nico kibazo woca wibaza. Agiye gukora iki? Ajanye nande? Ivyo wavyibajije ndabizi mu kanya gato umaze uri kuraraba ino video, ariko uhumure gatoya muco uraza kumenya. Yewe Mireye we, uragenda ugaruka baramujanye uwo twareranywe, ariko je ako ntitwareranywe, ariko murabizi yuko Mimi Mireye numwe no kuvuga mu nshuti zikomeye za Fresh TV, ariko kandi akaba ari n'umuntu atari kure cyane y'ibikorwa no gukora kwa hagufi umugabo yitwa Diko. Ari muri ko murumva ijwi ryiwe nkuko muri ko murabibona, turi kumuhana neza na neza aho Mireye asanzwe abaye mu gisagara ca Bujumbura. Ari mu myiteguro nk'ibisanzwe. Namaze kubabwira yuko byanka byakunde mwana nabibonye agiye gufata urugendo rwihuta. Ni Mimi Mireye mwibanga ntangere yahisemwe gufata runo rugendo. Nanje kugira bino bintu ndanabimenye kuganyuma. Aherekejwe n'abakinyi n'ababonye umuntu umwe wenyene, umuntu yitwa Sabasi Nkuru Nziza, niwe ari mu runo rugendo, niwe ari mu bamuherekeje, ariko ari kumwe cyane n'abandi bantu b'inshuti ziwe zo mu muryango. Mubona yuko twamaze kuhafata tuva kumuhana. Hano ni mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza kwibarabara ryerekeza ku kibuga c'indege, hamwe mu bibanza vyiza cyane kabisa dufise for real. Ino nkuru ishobora kuryohera bamwe, abandi ikabababaza bitewe nuko umuntu yakira ibintu, bitewe n'ibyo Mimi Mireye agiye kutubwira, bitewe n'urugendo mushobora kuba nimba uno munsi mu uno munsi kugira uzongere kumubona bishobora gutwara igihe kinini, ariko sindamucira urubanza ntarabitubwira neza, ariko mukanya turamenya ukuri. Igihe ari coco noremesha abumva yuko menga bahise bagira akabonge, nuko iyagiye byanka byakunda azogaruka, nubwo atarabitubwira ajanywe n'ineza. Mvuze neza nibuka yuko ari muri Ineza Family, ubona yuko kamaze no kubona na bamwe mu bantu bakeho muri Ineza Family bamuherekeje. Ni Mimi Mireye, umwe mu bantu bakunzwe none munsi bagikunzwe mu bikorwa bya filme, umwe mu bantu atani igihe kinini aramarayo, ariko ibikorwa amaze gukora byivugira bimaze no kuvyibuha, navyo bimutera uno munsi kuba ari byo byoba binatumye agiye kurira indege for the first time yerekeza ahantu hadasanzwe. Agiye UK, agiye USA, agiye Canada, agiye Australia. Kumana na Fresh TV. ahubwo zifundura urushyi agira ko yinjira no rero ibindi safashi Nachamusaraga ki? singuja natora
namuce gushirako Hariya ni muri konti. Ugenda amahoro ugaruka yandimire yewe ishira gute yego wow araberewe disi mirugiye cyane ahantu nkubitiye uwo twakunze aragiye bakunze wa Fresh TV ukubitiye ariko naho ngiye ndahari okay ukubitiye naho nagiye ndahari naho gwesha naho yagiye niko doza dusigara turavuga ukubitiye uvuze ngo urakubitiye ucumenga ni hano hagufi mugabo ibintu nagiye mbona ndabona yuko ugiye kure cyane oyaho ngiye nibanga gusa abantu bazogenda bahamenya kuko hatagizwe ibanga kitazoja abona yego okay mugabo twizere yuko ni urugendo rw'akazi canke n'ubundi buzima bwawe busanzwe oya ngiye mu by'akazi akazi kameze gute bazokamenya ariko ni mvuze akazi mbashaka kumenya hantu bakumenye ni film oya bazokamenya urazi ko ibintu byacu bya film ibintu twebwe bakinye ibintu byacu biri ku mugaragaro hari ibintu ba privacy n'ibindi nyene sanga byagiye habona rero ivyo ngiyemwo bazobimenya ariko nkuko nabivuze biraboneka ko teri hano hagufi ni UK ni USA ni Canada Australia East Africa yo ivemwo kubera namaze kubona aho hararenga calm down aranze kuhavuga oya gusa na hafi kumbura ariko yuko uzobitubwira ukanabitumenyesha wageze nkuko nabivuze n'ibikorwa byawe nimba bizobe kubera soka canke bizobe uri kurakora tuzogenda tubibona hari abantu badukurikiye bashaka gusigarana ijambo risa n'ubutumwa kuri Mireille cyane cyane ko Mireille no munsi ni umukinyi wa film ariko ku rundi ruhande akaba ari umukozi w'Imana abantu basigarana iki hari ijambo na post nzege yari rivuga ngo imisi ituzaniye byinshi ariko ibitekeye mu misi hari Imana ibitegeka sindakumvise imisi ije canke ituzaniye ibintu byinshi ariko hari Imana itegeka ibiri muri iyo misi hari Imana itegeka ubisanzwe imisi tuzanira ibihe byiza bibi iki ariko dufise Imana itegeka byose kuba yizeye no kuba yikunda turayifise kandi nayo iradufise kabisa nukuvuga rero abantu twikomeze ku Mana tugendane nayo ayizokomeza kutubera byose kabisa ati hari Imana itegeka imisi hari Imana ibikora iyo Mana nyene ni igiye gutuma Mireille yurira indege for the first time agiye ahantu tutaza ariko byanka byakunda ubona yuko agiye yuzuye nakamwemwe nizera ko ibihe bizogenda neza mire tukwifurize ibihe byiza tukwifurize isha n'ihigwe uzogire umugisha aho ugiye tuzongere tubonane meze neza love you I love you too nuko agiye This is Flash TV. We shine to progress.